bitandukanye. Izo nizo bita ama theme pages. Rero iyo create theme pages hakaba hari ikintu abantu bashobora kuhigira, wewe ico cyo kora abantu baraza bakagukurikira, babanza kuza gukurikira ari benshi. Urumva birumvikana neza yuko byoroshe yuko ushobora kumonetiza mu gihe bamaze kuronka abantu benshi. Tubibutse neza yuko ukeneye kumonetiza platform yawe, urashobora kuza karibu kuri Metavision, tuzobigufashamo tukwereka ama strategy menshi wokoresha kugira ushobore kumonetiza platform yawe kurikirwa n'abantu benshi. Hari uburyo bwinshi kuko twavuze yuko ubonye tugeze mu isi aho intelligence artificielle igeze ku rwego ruteye imbere cyane. Bya bikorwa byose byahora bikorwa n'abantu, bya bintu abantu bigira imyaka n'imyaka mu mashuri, imyaka 4-5 kugira baronke impamyabushobozi, ubonye intelligence artificielle ibikora mu minota itarenze 5. So rero iyi ni platform yitwa Framer. Warubizi yuko ushobora gukora ubuzi butandukanye, ukabukorera kuri internet, ukabukora uri ngaha mu Burundi, kandi ugakorana n'abantu bari New York, bari Istanbul, bari ahantu henshi hatandukanye ku isi. Ibyo byose ni ibintu ushobora gukora, ukabikora kuri internet, kumbure wicaye mu Kanyosha, wicaye ku Buterere, kandi amafaranga akagushikira atankomanzi. Uno munsi tugira turabire hamwe business indwi ushobora gukorera en ligne, kandi abantu bakaguhemba, ugakorana n'abantu batandukanye kandi amafaranga akagushikira. Ni kuri We Talk Business, amazina yanje Bantanzira Dr. John. Kaze turabire hamwe izo business. Business ya mbere ni uja kuri platform yitwa Luka. Luka ni platform ishobora kugufasha gucreate amalogo. Kare mu bisanzwe abantu bakreate amalogo bonyene ubwabo, bakayadesigninga, bakayacapa bivanye n'ubumenyi bwabo. Ariko tugeze mu isi aho intelligence artificielle yateye imbere cyane, ku buryo rero bya bintu byahora bikorwa n'abantu ubunye bisigaye bikorwa na intelligence artificielle. Utirere iyi business ihagaze gute? Uja kuri platform yitwa Luka. Luka ikigufasha ucuyibwira ico ingene wifuza logo yawe uko yoba imeze, ukayibwira ama detail yose, hama yo nyene ubwayo igacigirane igakigucapira ama design y'amalogo menshi atandukanye. Uti none ivyo bikoze ni gute wocuyigira business? Etape ya kabiri wocukurikiza ni kuja kuri platform yitwa Fiverr canke Upwork. Twarakoze ikiganiro, peut-être ko kiza kuba caragiye ko canke kitaraza, ariko muzokibona aho twakiriye umuntu avuga ibijanye na Fiverr canke Upwork. Rero etape ya kabiri ni wamaze kuja kuri Luka ugakrea logo, uja kuri iyi platform yitwa Fiverr canke Upwork, ugaposta ico bita gig. Muzoyibona beaucoup plus en détail muri video yindi. Ushize kiyo gig rero aba client baraza bagusanga bakakurondera, hama ubahe iyo service wifuza. Aho ni mu gihe ushatse gukorera kuri internet. Mu gihe nawe ushatse yuko aba client bawe baba ngaha, abo mu Burundi, abantu muzinanye, inshuti canke n'abandi bantu, ushobora gutangura kuzikreya, peut-être ukagenda ukabegera ukababwira ati ngiyi logo nakoze, muyibona gute utanguye gukorana, canke n'abandi bantu bakazogenda bakumenya. Iyo ni business ya mbere. Rero business ya kabiri nayo uja kuri platform yitwa Framer. Business ya kabiri ni ku designinga ama website. Kuko twavuze yuko ubonye tugeze mu isi aho intelligence artificielle igeze ku rwego ruteye imbere cyane. Bya bikorwa byose byahora bikorwa n'abantu, bya bintu abantu bigira imyaka n'imyaka mu mashuri, imyaka 4-5 kugira baronke impamyabushobozi, ubonye intelligence artificielle ibikora mu minota itarenze 5. So rero iyi ni platform yitwa Framer. Ikikora wewe uyibwira amajambo, urayibwira amajambo asanzwe uti nkeneye website yanje ibimeze gutya na gutya. En moins de 5 minutes ubwo nyene ukaba uhejeje kuronka ya website wifuza. Utiro ni gute ni nayo nyene woyigira business. Ukuntu bigenda, urashobora gutangura kwegera ama business atandukanye, yaba ngahe Bujumbura canke ahandi, peut-être même no hanze y'igihugu, ukabegera uti ukara ama entreprise adafise ama website cyangwa afise ama website ameze ukuntu adasa neza. Ico ukora rero ucugenda ukabegera, wamaze gukora ya website wifuza,
hama ukayibashira uti muyibona imeze gute, eske twobandanya dukorana, bemeye ko mubandanya mukorana ugashobora kuyihinyanyura ukundi gushasha kugira ise neza, hama ukazuzura barihisha nyimba ari ku kwezi canke mu mezi 3 bivanye n'ingene mwumvikanye. Rero ni business nayo nyine woshobora gukora ukayikorera en ligne utagize nte utavuye muhira. Rero ukuntu bica bikora uhejeje gutanga iyo free service, urashobora kucuja no kurajya ama platform twavuga kare ari iyo Fiverr na Upwork, naho nyene ugaposta ico bita gig, gutyo rero abantu bakayibona mu nyuma bakunze ibyo ukora canke bumva bakeneye ko mukorana bakakwegera, hama ugatangura gukorana canke ukabakorera iyo website bifuza. Iyo yari business ya kabiri ushobora gukorera en ligne, ukabikora wifashishije juste internet n'ubumenyi en ligne hamwe na bien sûr intelligence artificielle. Business ya gatatu rero nayo nyene yitwa niyo kugeneratinga ico bita SEO. SEO mu yandi majambo ni search engine optimization. Kugira ushobore kugitahura neza, sinzi kumburi iyo uhuruja kuri Google cyangwa ukaja ku yandi ma platform atandukanye. Iyo ugiye kuri Google ugatapi ukandikamo ikintu, hariyo ama website batangura kukwereka. Rero menya yuko ama business cyangwa ama entreprise menshi cyangwa akomeye cyane ku isi ahora ari amafaranga menshi kugira bibafashe yuko website zabo cyangwa ama information yabo aza imbere y'abandi bose. Rero akazi kawe nakahe? Nako gufasha ama website ama entreprise atandukanye, ukabafasha yuko baza website yabo cyangwa information zabo ziri kuri en ligne ziza imbere ku buryo abantu abarizo bazohora bashikira. Kandi ndibaza neza yuko nta entreprise cyangwa ikigo kanaka gifite ama information cyo kwifuza yuko website yabo yo kwaparesa musi cyane. Rero wewe akazi kawe kuba ari akahe? Ni ukuba gukrea icyo bita personal AI SEO agency, ukayikrea wifashishije iyi Sona. Website yitwa ustyle.ai, hama ni mu gace kitwa Seona aho bagira iyo bita SEO, search engine optimization. Hama rero wamaze kuja kuri SEO naho nyine icyo cyukora, wamaze kuja kuri Seona icyo cyukora uzana ya lien yawe ya website, hama ukayishira muri Seona. Seona yo yindi irafise ukuntu ikihinyanyura iyo website ikashiramo ama mots muri code y'iyo website, ku buryo niho abantu barondera information kanaka bifashishije Google, iyo website izoca yaparesa imbere y'izindi zose. So niyo rero ni business ushobora gukora. Ushobora kubigenza gute? Ushobora kugenda ugakrea gig kwa kundi twabivuga nyene kuri Fiverr canke Upwork, canke ugatangura ukandikira ama entreprise canke ama website kanaka uti ndashobora kubafasha muri SEO, search engine optimization. Iyo yari business ya gatatu. Business ya kane ariyo novuga yuko isa n'isanzwe, yoyo ni kuba freelancer. Nkuko twabivuze mu biganiro giheruka, kizoba caramaze kuja ko canke kitaraja ko, ariko muzoyibona beaucoup plus en détail. Kuba freelancer ni kuba umuntu atanga service kanaka. Utanga service kanaka, ushobora kuba mu videographer, ushobora kuba mu graphic designer, ushobora kuba mu traducteur, ushobora kuba ukora ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo rero ibintu byinshi ushobora kubikorera kuri platform arizo za Fiverr canke Upwork. Wewe ico bigusaba gusa nubwo bumenyi, ko ufise ubwo bumenyi waraburondeye, warize bihagije cyane, waragize amarosheshe bivana nawe. Ariko menya yuko iyo ugiye kuri izo platform niho usanga ko abantu benshi bafite amatara menshi atandukanye. Uno munsi hariho nk'abantu mu Buhindi bashobora kuba binjiza $200 by'idolari ku kwezi. Kubera iki? Kubera bakora juste programmation, bagaprograma ama website. Aho naho nta handi babikorera kuri izi platform arizo za Fiverr cyangwa Upwork. Rero umve yuko kuri Fiverr nta hantu uja hari amatara menshi. Wewe ushobora kuja ugiye kugurisha talent yawe, cyangwa ukaja ugiye kugura talent y'uwundi muntu. Niyo ni business ya kane ushobora gutuma wishinunura mu buzima bwa misi yose. Business ya gatanu nayo nyene abantu benshi batamenyereye, niyo kugira theme pages kuri Instagram cyangwa TikTok. Sinzi ku bantu bahora bakoresha ama page ya Instagram cyangwa TikTok,
cyane cyane Instagram canke na Facebook, hariho amakonti usanga ko ata muntu yaparesako, ahubwo ari amakonti usanga ari nk'aya motivation canke yandika amajambo menshi atandukanye, peut-être yigisha nk'ibintu byo guteka, bashirako amafoto, amaresi, amarecype menshi atandukanye, canke akigisha ibindi bintu bitandukanye. Izo nizo bita ama theme pages. Rero iyo create theme pages, hakaba hari ikintu abantu bashobora kuhigira, wewe ico cyo kora abantu baraza bakagukurikira, babanza kuza gukurikira ari benshi, urumva birumvikana neza yuko byoroshe yuko ushobora kumonetiza mu gihe bamaze kuronka abantu benshi. Tubibutse neza yuko ukeneye kumonetiza platform yawe, urashobora kuza karibu kuri Metavision, tuzobigufashamo, tukwereka ama strategy menshi wokoresha kugira ushobore kumonetiza platform yawe ikurikirwa n'abantu benshi. Hari uburyo bwinshi, abantu benshi baza yuko kwari kuronka ama views, ego bijya ni bivana na program ya iyo platform, ariko uretse ajya ama views hari ubundi buryo ushobora kumonetiza ama platform y'abantu ikaba ishobora kukwinjiriza. Iyo ni business ya gatanu. Donc urakrea theme pages, urakrea page ya Instagram, ukazurira urigisha abantu. Si ngombwa yuko ugaragara, si ngombwa yuko ushaka ifoto yawe, ariko ukirakuba gusa hari ikintu abantu bigira kuri page yawe. Business rero novuga ya gatandatu niyo gucrea ico bita newsletter. Sinzi ku bantu bahora bakoresha cyane email canke bagira amarosheshe kuri internet, hariho ahantu ushobora kuja bakagusaba gushiramo email yawe. Email yawe rero umaze kuyishiramwo, mu nyuma uzohora uja muri boîte email yawe ukabona ama message canke ama email aguma akoroka, aguma za buri munsi canke buri misi 3 canke buri ndwi. Hajya uba wagize ico bita gute, uba wagize subscribe kuri newsletter. Rero umenye yuko no kugira newsletter, ko ufise abantu bari muri newsletter yawe, wumve yuko ari business ikomeye. Ino muri Afrika abantu bataramenyera, ariko ugiye nko hanze abantu bari celeb, abantu aba celebrity benshi, ushobora kuba ari nk'aba Andrew Tate n'abandi benshi, bose benshi cyane muri bo barafise ico bita ama newsletter. Ukuvuga ama newsletter rero na hantu uza ukaza uratanga ama information buri munsi, uziha abantu hari ikintu bashobora kuhigira gishasha kuri iyo newsletter yawe. Rero niyo ni business wumve ushobora gukora gute. Wicrea uracagura niche yawe canke sujet yawe ugomba gutrita muri iyo newsletter yawe. Cha kabiri uka creating content. Tubibutse neza kandi yuko nyimbukene ama strategy yo creating content kari muri newsletter, karibu muri Metavision, naho nyine tuzobigufashamo. Wumva naho bizokugora, urashobora kuja kuri internet ukabiraba, hari abantu benshi baza barayivuga. Ijya etape ya gatatu naho ukasocia iyo theme pages ya page yawe na newsletter, ukabyasocia ku buryo abantu bagukurikira kuri page Instagram, uca babwira uti hey, mukeneye plus d'information ni muze muri newsletter yanje. Hama umaze kugaininga aba subscribers, biroroshe cyane kumonetiza. Tubibutse neza yuko kandi umuntu dernièrement hari mu mwaka menga wa 2023, aho umuntu yashoboye kugurisha newsletter yiwe amafaranga menshi cyane, ashobora kuba harugwa muri 13 millions de dollars. Iyo newsletter yiwe yavuga ibintu bya crypto. Mu nyuma rero ahavura yari imaze attracting abantu benshi barenga ibihumbi amajana 300 barenga. Mu nyuma rero haraza umuntu aravuga ati hey, shaka kugurira iyo newsletter yawe. Rero yumva yuko na newsletter ni business, warashoboye kuronka umwanya ukwiriye wo kuyidevelopa, ukabutanga ama information abantu bakunda, abantu bari interested nayo, wumve yuko na nyine ishobora kuba business imeze neza. Turashitse rero kuri business ya nyuma, ariyo yandwi, ariyo yo kugira ico bita SaaS. SaaS naho kubatakizi ni software as a service. Iyo nayo ushobora kugira SaaS mu buryo bwa white label. White label wumve yuko hari kugira ushobora kugitahura, hari ico bita dropshipping. Nakaro bashatse kubaha dropshipping ni mu gihe ugurisha ikintu udafise muri stock cyangwa ugurisha ikintu bitari gwawe. Rero no muri SaaS urashobora kubigira ukagurisha software as a service itari yiwawe, hama akaba ariyo uza urinjizamwo amafaranga. Ukeneye beaucoup plus de détails navyo nyene karibu. Juste ngaha yari les 7 business umuntu ashobora gukorera en ligne zikamufasha kugira aho yishikanye mu buzima. Rero murakoze cyane.
nibaza tuzosubira muri video ikurikira naho utaha. Ciao.